isi n'ukwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo amanyamara asaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi umesha urafise n'ukwitonda urafise n'ukwitonda bagenzi urafise n'ukwitonda urafise n'ukwitonda bagenzi harimo no mu bafondateri bayo hama twaje umunsi dutumbereye ibitaro byayo twifujije gushika ku bantu baba bagira ingorane ngaha muri ibi bitaro abagore bagowe canke abamaze igihe kinini bataronka ico bafungura twaje tubazaniye agaseke. Murakoze. Nitwa Nsengiyumva Minani Felicien. Iyo fondasiyo imbere y'amategeko hanyuma mu migambi yayo harimo ibikorwa dukora by'urukundo ni nabyo byatuzanye hano. Jewe nitwa Patiri Minani Pasteur ndi umuyobozi w'ibitaro. Ejo hirya y'ejo gato twaravuganye n'umuforoma Vanessa ambwira anshikiriza ikete rya invitation y'ibikorwa menga vyayo kugira nkenguruke izo nsiguro muduhaye buriya nazo ziradufasha kumenya uko muri bitaro vyifashe buriya bikunze ariko bishobora gushobora natwe turahuye n'abantu tuganirira hano byo byifashe ngo ntaworeka kugira icyo ashigikiye mu gihe byo bishoboka. Mahoro mu rukundo irazira kwica sigeho reka abandi babeho mwesha bafise n'ukwitonda bafise n'ukwitonda bagenzi bafise n'ukwitonda. Jewe nitwa Nsengiyumva Minani Felicien serukira ishirahamwe bita Fondation Semide Jaba ishirahamwe rikorera mu gihugu cyose cy'u Burundi mu bikorwa rikora harimo igikorwa cy'urukundo cyo gufasha bene wacu mu bibondo byacu mu byo dushoboye. Hari igihe tuja kwa muganga kenshi kuraba abarwayi Ubure sagashishiro kanini cyane ariko twagakwiye ku mutima mu gashimwe ko kari harimo ibiro bibiri by'ubuyi hamwe n'ikiro kimwe cy'isukari n'ikiro cy'ibiharage hamwe n'isabune tuyire ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi umesha urafise n'ukwitonda urafise n'ukwitonda bagenzi urafise n'ukwitonda urafise n'ukwitonda bagenzi ubuzima bw'umuntu wese
ukeneye gusonerwa yaba umuto cyangwa umukuru bakeneye kubahana ishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si icyatuzanye saba kwihangana kuza kubaraho tubazaniye twababwiye mu kanya hanyuma twazana n'umutima w'urukundo twagiye mu kabari twashatse tuze hano kuko ngo tubona umutima uturongora kuraba bene wacu bashiki bacu ababyeyi bacu ibyo biduhimbara gusumba kuja ziriya hanze ubwo rero nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si usaba kwihangana mu mahirwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu rero urabona nuko Imana iragukunda cyane hariho n'abandi bidakunda iyo bibarutse aho nyine ubuzima buca babusigaho rero wowe urabona ko Imana yakugiriye ubuntu budasanzwe ni kubw'umuyishimira kandi nta nkeka nayo izokubana ikugirira neza ubwo rero sinzi ko ufite umuntu aza kugutwaza buno bintu gukora inabi urira ugaca kuresha bafise no kwitonda bafise no kwitonda bagenzi bafise no kwitonda bafise no kwitonda bagenzi amakaye atandatu yose hamwe mwese murazi ko ntabwo gushika kuri gatandatu ko mengo hari abatabizi ego harimo ikaye zine z'impapuro 60 hamwe n'ikaye zibiri z'impapuro 100 muzoce muyabika neza ubu ndazi ko umwaka wahetse apana ko yatabura hanyuma muzoyakoresha mu mwaka uza sibyo twese dukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo irazira kwica nsigeho reka abandi babeho mwesha bafise